ubumwe bw'abarundi ubumwe bw'abarundi amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yaragizwe n'ingingo izihe? Amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yoba yarafitiye akahe kamaro uburundi n'abarundi? Mbega none amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yoba yapfiriye hehe? Kaze twigishanye twibutsanye ibigize amasezerano y'ubumwe bw'abarundi imisi yose kwa kane igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha Magazine. Akaburungu Remesha akaburungu net. Turi ku munsi wa kane genekerezo rya 26 Rusama umwaka w'ibihumbi 2022 ndabaramukije ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu gishasha kivuga ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Ni kiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'ubumwe bw'abarundi mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha Magazine buri wa kane igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Jewe ndabashikiriza kino kiganiro nk'abandi Frank Espoir Ndizeye. Amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yashitswe ko hamaze kuba ubwicanyi bwinshi, ariko ubwari buherutse kuba akaba ari ubw'intega na marangara bwabaye mu 1988. Ayo masezerano yemejwe itariki 5 Ruhuhuma umwaka w'1991 akaba yari kimwe mu nkingi zigize ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Ariko kuva ico gihe ayo masezerano ntiyabujije ko izo njyane ziguma zigaruka mu gihugu cacu mu myaka yakurikiye. Muri kino kiganiro cacu tuzorabira hamwe ingingo zitandukanye zigize ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Tuzotumira abashinga ntahe n'abapfasoni b'inararibonye batandukanye bazodufasha kunononsora neza ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi, twumve akamaro gakomeye afitiye uburundi n'abarundi, aho byapfiriye kugira ubumwe bw'abarundi ntibutsimbatare, maze abarundi twese tumenye icyo twokora mu kugarukira ubumwe, tukiyamiriza intwaro zitandukanye zigenda zitucanishamwo ku nyungu zabo. Reka muri kino kiganiro cacu cuno musi dutangurane n'intangamarara, aho bavuga icatumye bahitamwo gushiraho amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Amasezerano bivugwa ko yasinywe n'abarundi bose, aho bavuga abarundi twese twishimikije ishaka ntangere dufise byo kubaka igihugu c'ubumwe kirangamwo amahoro n'umutekano, giharanira iterambere rya bose, kigendera intahe n'ijambo mu ntwaro rusangi, giharanira ubutungane kuri bose, kikubahiriza zina muntu, igihugu gifise izina mu makungu. Twihweje ingene basokuru bubatse igihugu bakagiha izina, bakakirarira, bagatunganya intwaro ishimikiye ku bumwe, bakaturaga igihugu cifashe, tukaba tubakuriye ubwatsi, kubera ko Uburundi ari igihugu camye gisangiwe n'abarundi bose b'ubwoko bwose, b'intara zose n'imiryango yose, kubera ko twemera ko ubumwe bw'abarundi bwamyeho, ko naho bwatosekaye n'ubu bukiriho kandi buzokwamaho, kuko abarundi dufise ishaka ryo kubunagura no kubutsimbataza, kubera ko twemera ko ubumwe bw'abarundi ari iryo tunga risumba ayandi yose basokuru baturaze, itunga ridasumwa kandi ridashumbushwa,
kubera ko dufise ibanga rihambaye ryo kubungabunga no kugwanira iryo ragi kugira ngo natwe tuzorirage Uburundi bw'ejo, igihugu kizima cifashe kandi gishemeye, dukubitije agatima ku makuba igihugu caciyemwo cane cane aho cikukiriye biturutse ku barundi bahahamiye amaronko bitwaje amacakubiri, abonse rimwe bagasubiranamwo bakikekana bakajyana gushika naho amaraso y'abavuka gihugu asesekera ubusa, abana b'u Burundi bakangara. Twihweje amabi ayo macakubiri yasize mu gihugu, ibintu bikayogera, abantu bagacika inkokora, Uburundi bukama busubira mu ihumbi. Twihweje ingene ayo makuba yacyoje igihugu akacambika iceyi mu makungu, twihweje ingene abitwaza amacakubiri bafatira ku mazina atahandi ahagaze atari gushaka kwigungira iby'igihugu, ariko twihweje ko naho ubumwe bw'abarundi bwatosekaye butigeze bugirira kubera ko bwari bushingiye ku mizi ishika kure, kubera ko abarundi twese twababajwe n'umujyano dushaka kuvavanura n'amacakubiri ubutacisubirako, maze tukubaka igihugu kirimwo uburaro n'uburamuko bwa twese, atagusobanurana atagukumirana, igihugu c'amahoro n'ubumwe kizira ubugunge, akarenganyo n'agahotoro, kubera ko abarundi twese tunyotewe amahoro n'umutekano, dushaka kubaka igihugu gishingiye ku bumwe bw'abavuka gihugu bose, kandi twemera ko ubwo bumwe ariyo nkingi ntanyiganyizwa Uburundi buzokwama bushimikiye ko, kubera ko dushaka guharanira agateka kazina muntu kugira ngo uwo wese aba mu Burundi ashobore kwishira no kwizana, yubahirizwe, atunganirwe atankomanzi, kubera ko twemera ko urugamba rwo guharanira ubumwe ari urugamba rw'iteka ku murundi wese, ko tuzorugwana kandi tuzorutsinda, maze Uburundi bwame ari igihugu c'amata n'ubuki kirangwamwo inama n'ingingo, twese dufisemo uburaro n'uburamuko, igihugu tuzoraga abana n'abuzukuru, kubera ko dushaka kwifatanya n'aba bose baharanira agateka kazina muntu, tukaba kandi tutohara mu rugamba rwo kubungabunga no guharanira amahoro ku isi. Dufunditse aya masezerano ntabanduka, akaba ari amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, batangurana n'ingingo zigize ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi, n'ingingo tuzogenda tubashikiriza mu biganiro byacu bizokurikira. Uno munsi tukaba twashatse kubashikiriza intangamarara icatumye abarundi bashira hamwe bagashiraho ano masezerano y'ubumwe bw'abarundi kugira bashobore kugwanira gushira hamwe, bagwanirire igihugu, babungabunge amahoro, babungabunge baharanire kandi amahoro kw'isi. Mu Burundi atamoko, atamacakubiri, atagukujyana, atakarenganyo, atabugunge n'agahotoro. Ndabashimiye mwese mwariko muradukurikirana, ndabibutse ko bino biganiro by'itorero Burundi haba garukira Arusha, Uburundi umurima rusangi hamwe na kino gishasha c'ubumwe bw'abarundi, byose mu bisanga kuri wezi3 akaburungu itorero akaburungu org. Murabisanga kandi no ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye z'itorero Burundi, haba kuri Facebook canke kuri YouTube itorero Burundi, hamwe no kuri Twitter itorero B. Ukaba ufise ico wotwunganira muri kino kiganiro, woturondera kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 358 46 89 67 canke kuri email ndizeye 87@remesha.net. Ndashimiye abadufashije gukora kino kiganiro, ndashimiye umugwi w'itorero Burundi wadufashije gutegura kino kiganiro, Frank Espoir Ndizeye
nariko ndakibashikiriza ndabikebanuye. Ubumwe bw'abarundi. Ubumwe bw'abarundi. Amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yaragizwe n'ingingo izihe? Amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yoba yarafitiye akahe kamaro Uburundi n'abarundi? Mbega none amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yoba yapfiriye hehe? Kaze twigishanye twibutsanye ibigize amasezerano y'ubumwe bw'abarundi imisi yose kwa kane igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha Magazine. Wezi tatu akaburungu Remesha akaburungu net.